Uyu munsi iyo uvuga ubutunzi bw'isi izina rimwe niryo riboneka cyane, Amerika. Ariko ikibazo gikomeye kiza ni iki? Ni gute igihugu kiri kure y'intambara, kiri inyuma y'ibiyaga bibiri cabaye umutima w'amahera y'isi yose? Mu gihe Uburaya bwariko bugwana, Aziya iriko igwana intambara zikomeye, Amerika yo yariko irakora, yariko iradandaza, yariko irizigama, yariko irikomeza. Muri kino kiganiro mu buryo bwihuse tugiye kurabira hamwe uko Amerika yabaye igihugu ca mbere gitunze cyane ku isi mu gihe yari kure cyane mu iterambere. Reka none twinjire muri kino kiganiro mu mateka ya nyayo. Niba utarabikora kanda subscribe kugira ngo tubane umunsi ku wundi. Iyi ni Olivier Media, nikaze mu kiganiro. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 914 intambara ya mbere y'isi yari itanguye. Uburaya bwagwanye intambara ikomeye, aha twovuga nk'Ubufaransa, Ubudagi, Ubwongereza n'Uburusiya. Amahinguriro yo mw'ivyo bihugu yarasenyutse, abakozi benshi barapfa, amafaranga y'ivyo bihugu arashira. Mu gihe Amerika yo yariko ikora cyane, ihagarara inyuma yiyubaka cyane, iraba intambara, itayigwana, ikora ibikoresho bihambaye, yiyubaka. Niyo yadandaza ibifungurwa ku bihugu vyari mu ntambara, niyo yagurisha intwaro, mbega niyo yatanga n'inguzanyo zikomeye ku bihugu vyo biri mu ntambara bishiriwe. Mu gihe Uburaya bwariko buragwana, Amerika yo yariko iraronka amahera menshi cyane avuye mwizo ntambara yoyo yarabira ku ruhande. Ivyo vyatumye Amerika imaze kubona intambara iriko irahera, iriko iragabanuka, iyinjiramwo nayo iragwana, ariko yari isanzwe yarungutse cyane ku rwego rutangaje. Intambara ya mbere y'isi irangiye, Uburaya bwarasenyutse cyane, bwari bufise amadeni menshi ku bihugu vya Amerika, ndetse bwari bukeneye no gusubira kwiyubaka. Mu gihe Amerika yo yari ifise amabanki akomeye, niyo yatanga inguzanyo yo kwiyubaka kuri ivyo bihugu vyasenyutse mu ntambara ya mbere y'isi vya Buraya. Kuva ico gihe Uburaya bwatanguye kwishingikiriza Amerika mu vy'amahera, mu vy'ibikoresho bigezweho, ndetse no mu vyo kwiyubaka. Niyo ntambwe ya mbere ikomeye Amerika yateye kugira ngo iterambere ryayo ribe irihambaye. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 939 intambara ya kabiri y'isi yari itanguye. Ibihugu vya Buraya nivyo vyongeye kugwana. Aziya nayo nyene yinjiye mu ntambara, ibi ntambara ikomeye cyane. Ubuyapani, Ubushinwa, Korea, Aziya y'Epfo vyinjiye muri iyo ntambara ya kabiri y'isi. Amamisire menshi yaratewe, amahinguriro yo muri ivyo bihugu vyose ayaramaze kuyubakwa inyuma y'intambara ya mbere mu bihugu vya Buraya, ndetse n'ayari yarubatswe mu bihugu vy'Ubuyapani, Ubushinwa, Korea na Aziya y'Epfo yose yarasenyutse. Abantu benshi barapfuye, hatwovuga abakozi bakomeye, abahambaye bahitanywe n'izo ntambara. Mu gihe Amerika yo no mu ntambara y'isi ya kabiri ata ntambara yigeze ibera ku butaka bwayo. Intambara yaragwanywe na Amerika ariko ntiyigeze ibera ku butaka bwa Amerika, ahubwo mu kibanza c'ivyo yo yariko yubaka amahinguriro menshi, niyo yatanga akazi ku mamiliyoni y'abantu abahungirayo, ndetse niyo yatanga n'intwaro, amamodoka n'indege ku bihugu vyariko bigwana intambara zikomeye mu ntambara y'isi ya kabiri. Ico gihe Amerika yabaye uruganda rukomeye cyane isi yose rutanga ubufasha ku bihugu vyose vyari mu ntambara ya kabiri y'isi. Mu gihe Aziya yari kiragwana, Ubuyapani bwasenywe n'ibisasu, Ubushinwa bwatakaje abantu benshi, ubudandaji bwarahagaze muri ivyo bihugu vya Aziya. Amerika yungutse mu kugurisha intwaro, mu kugurisha ibikoresho bikomeye, ndetse no mu guha inguzanyo ivyo bihugu, kuko igihe vyo biri mu ntambara vyakenera ibintu vyinshi, amasitoke yavyo agahera, bikaja gusaba inguzanyo mu gihugu ca Amerika. Mu gihe intambara ya kabiri y'isi yari irangiye, Aziya n'Uburaya vyari bikeneye amahera kugira ngo vyongere kwiyubaka. Ico gihe rero vyari bikeneye Amerika cyane, kuko yo yari yagwanye intambara iri ku ruhande, niyo yonyene yari isigaranye amafaranga. Amerika yaciye ivuga iti reka dufashe Uburaya bwiyubake, dufashe n'ibihugu vya Aziya byiyubake, ariko iyi yari plan ikomeye cyane, iyo bise Marshall Plan. Ariko inyuma y'ubwo bufasha harimwo ubwenge bukomeye cyane bwihishije. Ibihugu vya Buraya vyari bitanguye gukoresha ifaranga rya Amerika, vyagura ibikoresho vya Amerika, vyagendera ku mategeko ya Amerika. Amerika ni kwari ugufasha gusa ivyo bihugu vyose, ahubwo kwari ukwiyubakira amasoko y'ibidandazwa vyabo. Inyuma y'iyo ntambara ivyo bihugu vya Buraya n'ivya Aziya vyariyumviriye ati mbe nirihe faranga twokoresha rikaba ifaranga ry'isi. Aha birumvikana neza nta kindi kintu bari gukora, Amerika niyo yariko irabafasha cyane, ifise ibintu vyose. Idolari rya Amerika ryashira ibifaranga rya mbere rikomeye guhera uwo munsi. Amabanki yose yo kw'isi yategerezwa gukoresha iryo faranga rya Amerika, ariryo idolari. Petrole yagurishwa mu mafaranga y'amadolari, ubudandaji bwose bw'ibintu vyose vyari bikenewe muri ivyo bihugu bwakoreshwa mu mafaranga y'amadolari. Ibi vyatumye Amerika igira ububasha bukomeye cyane, kuko ifaranga ryayo niryo ryonyene ryariko rirakora ku isi yose. Aha Ubuyapani, Korea n'ibindi bihugu vya Aziya navyo ntivyigeze bisigara inyuma, kandi navyo vyari bikeneye ububasha. Vyakoresheje isoko ya Amerika, vyongera bikoresha idolari rya Amerika, kandi aho birumvikana neza ko vyategerezwa gukurikiza amategeko y'ubudandaji bwa Amerika.
Amerika yabaye iya mbere mu butunzi kubera kwinjira mu ntambara itevye, gukora mu gihe abandi bariko bagwana intambara zikomeye, kugurisha no gutanga inguzanyo ku bihugu vyari mu ntambara, kugenzura amahera y'isi twovuga idolari, no gukoresha ubwenge aho gukoresha igisirikare gusa. Suko Amerika yari ifise abantu benshi bimana kurusha abandi, ahubwo nuko yafashe amahitamwo y'igihe kirekire. Aha twebwe natwe dushobora kwiyumvira duti mbe niki ibihugu vyacu bizokora kugira ngo navyo bitere imbere. Ukaba ukunda ibiganiro tubashikiriza, ntibibagire kugira subscribe, kurayikinga ndetse no gusharinga amavideo yacu. Naho utaha.